Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibanyi kandi u Rwanda kujya umuntu atitorera umuvyeyi nta gihugu na kimwe citorera umubanyi mukundana mudakundana muguma mubana muhendahenda hari igihe bigenda nabi n'igihe bigenda neza ikibazo k'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndabigereranya n'ihindagurika ry'ibihe hari igihe hagwa akavura keza n'igihe hakizuba murumva rero yuko nyimbubo bimeze nabi ntawuzi ko mu myaka iri imbere zo kuba bimeze nabi mbece umumenya nuko twebwe ku ruhande rwacu biroroshe nta kindi dusaba dukunda kubana n'ababanyi neza tubasaba yuko dushikiriza wa mugwi washatse guhiga ubutegetsi mu 2015 ujya mugwi babaduhaye murumva yuko ikibazo coba kivuye mu nzira ndaje ngo tubitandukanye no kwemerera abashaka aho babogama refugees igifatanye no gufasha impunzi Uganda ifite icyemezo yafashe buri muntu wese ubuza haba ari impunzi tuzamwakira kuko nta munyafurika wo hanze muri Uganda hangaha urabizi neza ko abanyarwanda bamaze igihe kinini bari hano nk'impunzi abasudani nuko abakongo nuko abarundi nuko na n'ubu dufite impunzi zigera kuri 1,800,000 muri Uganda niba Sultani Makenga ndetse n'abandi bakongo bashatse aho babogamira babuze aho bikinga Uganda irabakira ntabwo kimenyesheje ko dushigikiye indwano zabo hari itandukanirizo kuba mwarabakiriye ubwabyo birazamura volume cyangwa birazamura gukeka ko abantu ko ari namwe mwabahaye support ibyo mbibaya kubutamenya ubutamenya buti ubutiyumvisha imitwarize yacu philosophe yes icya kabiri kwibagirwa itegeko rya UN nani reforma of 1951 ko umugiye umuntu ahungiye iwawe ntiwemerewe kumusubizayo itegeko rya UN so mu gihe rero umuntu atekereje ko niba twakiriye impunzi kimenyesha ko dushyigikiye indwano bafitiriya abayerekanye ayira n'umugome nangwa ntazi iryo tegeko yes ndango murabyumvisa hano kinicyo nanigombye kubereka mbabwire uyu muzehe wacu bita Duhungirehe umenga Duhungirehe bijyari mwavuga hano ubwa mbere jajejwe mengo bubanyi n'amahanga ngaho koko ugiye kuraba ibintu Burundi n'u Rwanda bari ko barapfa n'ibintu bito cyane bidafite ishingiro ibintu Rwanda n'u Burundi ariko barapfa n'ibintu bito bidafite ishingiro muti kubera icambere Imana yarabarinze abagombye gutera kudeta ntibabigezeho ico ni cambere ku bantu bamenye Imana mureka inzigo mu vyikuremwo Burundi bihere hanyuma ikigira kabiri naco nkuko mariko marabibona hano nyene uyu mugenerali wo muri Uganda yari mwabivuga hano ariko ndaraba ahantu vyanise ngo menye uwo mwaka kugira ngo ndabasigurire neza naye nabisomye kare mna aho basohoreye iryo tegeko ariko hano ntabwo nimo mbibona ngo ndabereke iryo tegeko uwo mwaka ryasohokeye ryari itegeko rya ONU ryo mu 1957 hamwe no mu 1967 ya protocol iryo tegeko ryavuga yuko umuntu uko buri kose amaze guhungira mu gihugu cawo hanyuma ico gihugu kigafata wa muntu kikamurungika ku nguvu yaje guhasaba ubuhungiro ivyo bintu bitandukanye mu mategeko nyine gutanga urya muntu ni wahanwa bisabwa yuko uriya muntu yahungiye hari yahantu habanza kuba inama ya ONU ikemeranya neza urya muntu ko akwiye kurungikwa special n'abo bantu baba bakoze ibintu byitwa ngo ni nk'ibyaha binini bizwi cyane cyane bo baba violations bamaze gutanga iryo tegeko bica byoroha yuko urya muntu rero kida gihugu kimurungika kubera ONU yamaze kwemera bagahuriza hamwe atari uko kida gihugu kibafise cubabazwa nta burenganzira na bumwe bafise bwo kurungika umuntu ngo hari cyakoze mu gihugu nibamusubizeyo ni itegeko ONU bibuza umurefugi bisabwa yuko ahari uburenganzira bwe babwubahirijwe rero sinzi ko abarundi tugomba kurenga kuri itegeko rya ONU ryo mu 1951
no mu 1967 rya protocol. Sinzi ko tugomba kururenga ko twarisuzuguye, sinzi yuko turizi, ntabwo mbizi. Rero kuvuga ngo u Rwanda ko rutaduhaye abantu ntidusubira kuganira, turabase. Murumva yuko na Uganda ifise benshi kandi harimwo abarundi bakubise nakajagari muri 2015 barimo no muri Uganda bariho mugani turiko turavuga. So ibi rero dukwiye kubica tukabitahura tukabimenya twirindira umutekano mugatuye kuduga ukantu gatuye ngo tukavyimbe ko mutabazanye muri abasi oni yaramaze kubishiraho nibishoboka byo nibishoboka. Murabona bavuga ngo bakuze genocide oni tatanze itegeko iti bari abantu bavuga ko bakuze genocide nibashakishwe nukuri bari abantu ntabwo bashakishwe wiyenze ukagenda ukanavogera ukanabafata bakabimenya icyaha gishira kuri wewe mugaba amaze gusohora uwo mutahe bati yego bari abantu nibafatwe nibapfungwe biroroha yuko ugenda hariya bakagucakira. Rero abarundi tureka inzigo vrema tureka inzigo byarabananiye byarabataye kuba amazi nta kundi kandi igihugu gitunze impunzi z'abarundi su Rwanda rwonyene n'ibindi bihugu birafise impunzi nyinshi ariko twibanire neza twiye gupfubusa n'ababana mu nzu hari ivyo bapfa n'ababana mu nzu baragwana kandi ugasanga ngaho biraheze ntacyo dufa turabavukanye. Imana ibahe umugisha.